Umubona ni umukozi wo muri fonction publique yitwa Nikobiri Emile. Aratabarizwa n'umuryango wiwe n'inshuti n'abagenzi kugira ngo ntavagirirwa nabi aho bamutwaye. Muti vyagenze gute? Ngo hari tariki 29 ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 3 z'igitondo. Ngo yariko arakora akazi nkuko bisanzwe, wazabona umusoda w'umuofisier arashitse. Ngo musoda numu aide doka wa chef d'état major ajwe batazira bishinga. Aho ngo icari kimuzanye yaraje kurondera amafishi basanzwe batorerako imiti. Ngo abajije ayo mafishe uyu Emile acamubwira ati uyu bintu vyarahindutse mugenzi, ubu umuntu abanza kuja kwa muganga. Ati hari igihe abantu baba barakize bakaguma baza gutora amafishi. Nawe wacavuga ati ivyo muri mitiwere biragoye, turiko turaraba ingene twovanako kugira ngo ntihagire uwo muzosubira kuzembagiza. Ati kuko biragaragara ko ivyo muri mitiwere bitera. Urundi nawe ngo acamubwira ati eka nivyo mu gisirikare ntivyera. Byarabananiye kwendaminiza abasirikare. Ngo niko guca agenda muri polisi militaire azana imodoka yuzuye abasoda. Ibintu vyakomeye. Ngo abashefu batwara Emile baragerageza kumusabira imbabazi ariko birananirana. Ngo baramutwaye muri polisi militaire. Ngo baramucana no muri jede. Ngo kuwa mbere baba bamwagiriza ko yavuze ko vyabananiye kwendaminiza abasirikare. Ariko ngo kuwa kabiri naho birahinduka, bamwagiriza ko yatutse umukuru w'igihugu. Rero bikaba vyahavuye bitera amakenga umuryango. Umukomanda wa polisi militaire yavuye yishikira muri mitiwere kugira ngo abaze ingene vyagenze. Bo muri mitiwere nabo ngo bamubwira ko yavuze kwa kundi nyene ataco yarengejeko. Ngo gushika n'ubu ari mu gasho ka polisi militaire. Umuryango urasaba rero ko atofungirwa muri polisi militaire. Bakavuga bati mu gihe yoba afise ivyo yagirizwa bifadika napfungirwe mu gisivile nk'abandi kuko sumusirikare. Reka natwe tuvuge duti nimba afise ivyo yagirizwa bifadika ubutungane nibukore, atabiriho naho narekugwe asubire ku kazi. Ariko kandi kino gihe akadodoberezo akarenganyo bireze mu gihugu c'u Burundi. Kenshi bakunda kuvuga mu Kirundi ngo munkanyire. Ngo kenshi bitwaje igikenye bakunda kuvuga ngo munshirire ngaho umunkanyire amanyamahere. Twizere ko uwo mukozi wa mitiwere batoba bariko baramukanya. Ndabibutse ko uwamutwaye afise ipete rya lieutenant colonel bamwita Ntirampeba. Dusabe rero ababijejwe bikubita agashi bakurikiza ubutungane ntibiyambure agashambara. Imana nibahezagire mwese, natwe twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Kandi mugira aga subscribe, akajeme n'aga partage. Ntimwibagire ryasango ry'itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri igihe cy'isaha 1 ko tuba turiko turerekana ingene twogaruza umunezero mu gihugu c'u Burundi.